ubwo aribwo bwose. Inani mpuzamasendica COSIB na CSB zirateye akama abakozi bose baba abakozi bakorera mu bisata bya leta canke icabikorera utwabo, baba bafise amategeko abagenga canke abadafise amategeko abagenga, secteur formel na informel, bamwe bose igisata bakoreramo ko bokwama muri hamwe mukavuga ururimi rumwe, kurya abagize leta bavuga ururimi rumwe, mwima amatwi abacanishamwo, atakindi barota atari uko senduka zofutwa abakozi bagasubira kuba abaja babakoresha. Nta terambere na ritoya rizoshoboka ku bakozi mu gihe tuzoba twariciye mu migwe, bamwe bakigira basinda bibazwa, abandi ugasanga bajeje kugwanya bene wabo basangiye imirimo, aho kumenya yuko urwandiko rurimwo ingorane nyamukuru zihanze igisata n'akazi n'abakozi. Tworangiza tutabibukije ko ingorane nyamukuru uyu munsi hanze abakozi n'abanyagihugu ari ubuzima buzimvye. Ibiciro by'ibintu byose byankenerwa byaraduze ku rugero atawubona aho ruzogarukira, ku buryo abantu batagishoboye kubaho ku buryo bubereye. Hariho n'ibisonga ingorane imaze iminsi itari mike y'ibura ry'igitoro, bigatuma umuntu wese abura icyo afata n'icyo areka. Twobasaba nyakubahwa ko hoba ibiganiro bya vuba birimo imigwi mikuru yose yotuba haba intango n'inyishu kuri ubwo buzima buzimbye bene ikibazo cy'ibura cy'ibitoro. Nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, nitwo kwibagira gusubira kubibutsa yuko tunabasaba yuko mwoshira mu ngiro ibyo mwemereye abakukuruke. Nihangame umunsi wahariwe abakozi n'akazi, nihangame amasendika yashoboye guharanira agateka n'abakozi, nihangame ibiganiro ku kazi, nihangame akazi kabereye. Murakoze. Umwigisha murezi ni yubawe, wewe mwigisha
byose iyo yashimye yuko uno munsi ubaho kandi ukabaho turi bazima, Imana yacu ibandanye ikomerwa amashyi. Ijambo rishikirijwe na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku munsi mukuru w'abakozi n'akazi. Nyir'icyubahiro Mana mushobora byose, Mana dushira imbere muri byose, ntituzohengeshanya kukuninahaza dushima ibyiza utugirira. Icyubahiro kibe icyawe ibihe bidashira. Barundi kazi, bakozi bakoresha, uno munsi turamutse turi mu birori by'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi. Uwo munsi uhimbazwa twisunze cya kivugo cy'umwaka tuvuga tuti muri uyu mwaka umunyamwete murundi wese gira icyo ukoze kugira Uburundi bushike ku ihangiro ry'igihugu giteye imbere. Icyo kivugo cyunganirwa n'icivugo cya kuno kwezi kwa Rusama, nacyo kikaba kivuga kiti tugwize umwimbu tuzirikana ihangiro ry'igihugu cyifashe muri 2040 giteye imbere muri 2060. Barundi kazi, bakozi bakoresha, iyo tuvuze kugwiza umwimbu nukuvuga ko umuntu wese ategerezwa kurema itunga rishasha uko bukeye uko bwije. Muca mwumva rero ko uyu mwaka ari umwaka wo kwigiza kure icyo cyose amaza umuntu bigatuma asubira inyuma mu bijanye n'ubutunzi canke ahandi. Dushaka ko umurundi wese yikubita agashi akaba umunyamwete kugira ashike kuri rya hangiro ry'umurundi wese, kugira ngo kugira umwidegemvyo mu bijanye n'ubutunzi. Turifuza ko uyu mwaka wohera ata muntu agiteza amaboko. Uri umunyamwete igikorwa naho coba kigambaraye ukungana iki, umutima wawe uragutonganya mu gihe utagikoze. Mu banyamwete niho tubona abantu naho imyaka yoba ibaremereye baguma bita ku rutare bakora ijoro n'umutaga, gushikaho mbere uzawumva bavuga ngo reka ndime ndonke ibyo nzosiga mu nzu, ejo nibaza kumpamba ntibazovuge ngo nta gipfuye. Uwo mwete niwo dukeneye, umwete umuntu yiyumvamwo nk'umuhigo, hamwe yibwira ati ntegerezwa gukora atari ukubera babintegetse, ariko nyabuna kubera numva ko ari ryo teka ryanje. Iteka ry'umuntu naryo nk'uko tubizi ni iry'umuryango wiwe. Imiryango nayo yihaye iteka n'igihugu cyose kiba kironse iteka, kubera ko igihugu ari urufatangane rw'imiryango. Barundi kazi, bakozi bakoresha, gukora n'iteka kandi Imana irahezagira abakozi. N'impanuro dukura mu ijambo ry'Imana zishimikira ku bikorwa. Umutumwa Yakobo ati ukwemera kutagira ibikorwa kuba kwarapfuye. Umwanditsi w'igitabo cy'imigani muri Bibiliya Nyeranda nawe ati wakinebwewe uzoryama gushika ryari, uzova mu itiro ryari, ugisinzira gatoyi ugihunyiza gatoyi, ukurera amaboko gatoyi mu kwiryamira bituma ubworo bukwinjirana.
nk'ikiyererezi ubukene nabwo nk'igisuma. Kuva kera abasokuru baraduciriye umugani bavuga bati uwutarima ntamira. Ukabona uno munsi uri mu bukene rero nurabe neza iyo ubworo bwawe bwavuye, hanyuma wite ku mwikomo aho kuwuta ku bandi. Barundi kazi, mu gihugu cyacu turacyariko turiga gukora. Aho hambere hahise twaritiranya gusukurira abandi no kwikorera. Nico gituma dushima abamaze gutahura icyo gukorera igihugu no kwikorera. Bazi neza ko hari amasaha yo gukorera bene gihugu n'amasaha yo kwikorera mu kugwiza umwimbu. Abo nibo bariko batuma igihugu gihindura ishusho, kuko ukorera uwundi nta kindi atari gukorera inda gusa agapfa ataca asize. Ariko hariho n'abagipfisha ubusa amasaha arenga 16 ku munsi. Hakaba n'ababesha ngo bamaze amasaha 8 ku kazi, naho bayamaze gusa aho akazi gakoregwa. Abo bamaze gutahura nibo bariko barema itunga, nibo kandi bahaye n'akazi bagenzi babo. Tumenyere neza ko uyu munsi ari uw'abakozi n'akazi. Ni umunsi wo kumenya ko umukozi atari umuja w'umukoresha, ahubwo ko abo babiri ari magiriranire. Umukoresha yazanye igikorwa n'umutahe, umukozi nawe azana ubwenge n'ubukomezi. Iyo abo babiri bakoranye bashize hamwe umutima n'inama, baraheza bakagwiza umwimbu. Nico gituma bagengwa n'amategeko kugira ntihagire abagunga abandi. Turashimiye abakozi bakwirikiza amategeko y'akazi kandi bakayarangurana umwete. Wa mwete utarindira igitsure. Turashima kandi ko ibiganiro hagati y'abaserukira leta, abaserukira abakozi n'abaserukira abakoresha bigenda neza, kuko bayaga bashira hamwe ingene akazi kariko karagenda n'ingene kotera imbere gusumba. Ariko rero ngume nibutsa leta n'igihugu, igihugu naco si umukoresha kiretse mu mashirahamwe y'igihugu agwiza umwimbu. Abakorera igihugu nibamenye ko ari abasuku basukurira bene gihugu. Iyo baba bari abanyakazi, umukoresha nawe akaba ari umwene gihugu, bisigura ko n'uwo nyene akora nawe aba yikoresha. Mbega wikoresha yokora gute? Yosaba iki umukoresha pari we nyene? Turashima cyane ko abakozi n'abakoresha batahura ko ahatari uburongozi bwiza iterambere ry'abakozi n'akazi rica rihungabana. Umwumvikano ku kazi n'umwimbu bigaca bigabanuka. Ikiduha umwizero w'akazoza keza k'akazi nuko abakozi benshi bamaze kumva ko ingorane ziduhanze twese uno munsi ari ubukene. Ubwo nabwo kujya nyene aho kwidogera umwijima wopfuma watsu urumuri, aho kwidogera ubukene ni ukubugomorera ko ingabo z'abakozi zikabugwanya gushika zibutujije. Ni ukuvuga ko twokora tugize urunani rw'intamenwa, tukayoboka abakoresha, twese twumva ko dusangiye ugupfa n'ugukira. Barundi kazi, bakozi bakoresha, imbere yuko notanga impanuro, reka ntangure ngire icyo mvuze ku byaranguwe ku ruhara rw'uburongozi bw'igihugu. Burya ngo itara ryakije ntigihisha, ibyaranguwe birivugira.
ku bijanye n'abakozi ba leta, icyo twari twiyemeje twari kugira uburinganire bw'agashirukabute, abakora bimwe bagahabwa agashirukabute kangana. Mvuze agashirukabute kuko umusuku w'abenegihugu ntahembwa nk'umunyakazi kuko si umucangero. Icyo gikorwa rero cyaratanguye kuja mu ngiro, naho hari abo twasanze baribagiwe kubera bakorera mu bisata bidasanzwe, ariko nabo nyene borema. Icyatumye duteba nuko abo twatumye twasanze muri bo hari abatari bwamenye gutandukanya ibikorwa by'abagenwa mu mabanga n'ibikorwa by'abahinga. Mu bisanzwe abahinga nibo baharurirwa agashirukabute, mu gihe abagenwa nabo babaha gusa agahimbaza musi kiyongera ku gashirukabute bahora baronka ku gikorwa cy'ubuhinga. Aha ndahanoganza kugira ngo tubitahure kumwe. Ubugenwa mu mabanga ayajamwe avuye mu gikorwa cy'ubuhinga, kandi yavuye kuri iryo bango asubira ku gikorwa cy'ubuhinga. Ico gikorwa cy'ubuhinga rero gifise agashirukabute kuko n'ipete riraduga. Ubu rero ababicejwe bariko barasuzuma ivyo bikorwa by'ubuhinga muri ivyo bisata bidasanzwe kugira bashinge agashirukabute kavyo. Icya kabiri kwari guherekeza abakukuruke ngo bagire ubuzima bari mu karuhuko k'izabukuru. Nico gikorwa kiraremvye naho kitari coroshe. Ivyigwa bigeze ku ntambwe ishimishije. Igisigaye nukurondera uburyo leta yokongereza amashirahamwe atekaniriza kazoza abakozi. Kubera mikoro atari ikirenga, ico gikorwa kizokorwa intambwe ku yindi. Ubu tukaba turiko turaharurira ibice kwijana by'agashirukabute bahora bahembwa. Vyoba biratangwa mukuri mukene ari kinebwe gusa, kuko n'utagira umugambi araronka abamuha akazi. Ubu turabona inyishu ku byo twifuza, kuko uteje amaso ku mitumba urabona ko haca ibibatsi kubera amazu y'amabati ariko aragwira ku bwinshi. Ico ni ikimenyetso kitabesha ko Nyarucari yatanguye kuba umukire. Erega turazi ko atawubakisha amabati n'amatafari aturiye yaraye ubusa. Turabibona kandi iyo turiko turatemberera abenegihugu, kuko ubu abagenda ibirenge bisa basigaye ku rushi, abambara ibishambara basigaye hake, mbere n'indwara ziragabanuka uko bukeye uko bwije kubera benshi bafise ibyo bafungura. Biraboneka kandi ko n'abarundi bafise amahoro ku mutima, kuko hatagira inzara ntihagira inzigo. Turashimishwa n'ibikorwa by'ugwaruka, turabona ko bari ku kivi. Akabirya nta kazi na kamwe bagifata minenerwe. Kugwaruka bw'ubu ifaranga ntirigiramo akamoto, bararihiga aho riri hose kiretse ukwiba. Mu myaka 4 umugambi payeje umaze waratumye igihugu cisununura, ugwaruka rwinshi ruraronka akazi. Birahimbaye kubona mugwaruka rwafashwe mu mugongo na payeje, harimwo abatanguye gukabakaba ku noti umumiliyaridi w'amafaranga y'amarundi. Turateye intege rero abarundi bose kugira babe abagwizatunga, gutyo dushike tudatevye kuri ryahangiro ry'umurundi ateye imbere. Abagwizatunga bagiye imbere abandi mu kugira imigambi y'iterambere no gutanga akazi. Ivyo basaba kugira umwimbu ugwire turabizi. Ni umuyaga nkuba kugira bahingure, n'amabarabara kugira bashobore kunguruza ibidandazwa vyabo,
ni kandi no koroherezwa mu irangurwa ry'imigambi yabo. Barundikazi, bakozi bakoresha, uno munsi rero umukozi wese yibaze kandi yishure, mfise iki, mbuze iki kugira nkore ibikorwa biduza ubutunzi, kugira nanje ntere imbere, mere nk'abandi. Uburundi bubuze iki kugira bumere nk'ibindi bihugu biteye imbere. Tuvuze ibihugu bitunze, ngira ngo abagwizatunga baca bumva ko bahamagawe mu ba mbere. Noneho turavyibonera, turabona ko muri ku kivi. Mu myaka mike cyane mwarashinze amahinguriro mu ntara nyinshi z'igihugu, mu bisata bitandukanye, haba mu by'uburimyi, inyubako, amahoteli yakira ingenzi, guhingura ivyuma, ibinyobwa n'ibindi. Mwarahaye akazi abantu benshi, muratanga amakori n'amatagisi, muranasahiriza mu bikorwa bimwe bimwe mu by'imibano, nko kubaka canke gutanga ibikoresho mu mashure, amavuriro n'ibindi. Abenegihugu basanzwe nabo nyene bari ku kivi, ndabibashimiye. Baritaba ibikorwa by'agatasi, ivy'impeshi n'ivyo mu myonga. Ubu mbere byarateye iyindi ntambwe, basigaye barima no muci, igihe tuzi twese ko cyahora kirangwamwo ubunebwe, ugusesagura, mbere n'ingeso mbi nyinshi. Ubu ni abakozi b'ukuri, ni abanyamwete. Naho biruko sinorangiza ntakebuye abataratahura ibidindiza iterambere ry'abantu. Ku bantu b'ibinebwe, gira mere nk'umutumwa Pawulo igihe yahimiriza Abanyatesalonika, kuko akari mu mpene niko kari no mu ntama. Turumva yuko muri mwebwe harimwo abirirwa biyererera, bakibera ngaho, ntihagire icyo bakora, ariko bakisuka mu by'abandi. Turabategetse bene wacu, nimuhunge uwo muvukana wese yishinga kurera amaboko. Hagize umuntu adashaka gukora, ntaronke impembo, kandi no kurya ntakarye. Abo nibo batera ubukene mu gihugu. Namwe bakoresha, twarumvise ko hari muri mwebwe abarenganya abakozi bakorera amashirahamwe yanyu, mbere bamwe bakanka kubategerakeniriza akazoza, abandi ntibabavuze, abandi nabo bakabirukana atamvo. Twarumvise kandi ko hariho utunenge mu mategeko amwe ntunganyakazi y'amashirahamwe atekanya ko umukenyezi agiye mu karuhuko ko kwibaruka aronswa igice cy'umushahara. Turashimishwa nuko indongozi zabaye koko indongozi mvyeyi z'ubuntu zitihuse kubishira mu ngiro. Turasabye ababijejwe ko bokosora vuba bwango utunenge twoba turi mu mategeko ntunganyakazi n'ayagenga abakozi n'akazi, abohera mu mugongo umukozi. Twarumvise ko gushika n'ubu hariho abakoresha batarategera akamaro k'amashirahamwe aharanira agateka k'abakozi, ndetse badaha n'ijambo abo bakoresha. Nabo ndabategetse kubitegera no kuja inama n'ingingo, kuko umukozi si igikoresho bakoresha giheze bagata ngaho. Umukozi n'umuntu yazanye umutahe n'ubwenge n'inkomezi kugira mushire hamwe mugwize umwimbu. None rero ku mwimbu mwaronse, umwe wese naronke ibimubereye, umwe wese atange ubushobozi bwiwe, umwe wese aronke ibijanye n'ico yakoze, naco kikaba kibonekera ku mwimbu. Ku mashirahamwe agwiza umwimbu w'igihugu, n'ubu ngira asubire gutera kamo abayarongoye, mumenye ko ajya amashirahamwe atamutahe w'amahera mwazanyemwo, nyene umutahe n'igihugu. Nico gituma mwobunga n'impembo yanyu, inyungu nayo ikaja gusahiriza mu
mu vyankenerwa vya bene gihugu. Nituze dusubire kumva mwakuyeko n'akavunji ku nyungu, nimwaba mutaberewe n'impembo murabivugira habona. Dusavye amasendika y'ayo mashirahamwe kurikanura, muharanire inyungu z'igihugu, mudome k'urutoki abanyuruza canke basesagura itunga ry'igihugu. Ku barundi bose iyo bava bakagera, mugume muzirikana ko uyu mwaka w'umunyamwete murundi wese ahamagariwe kugira ico akoze kugira ngo Uburundi bushike kwihangiro ry'igihugu giteye imbere. Tuvuze ivyo iyo abarundi bava bakagera, tuba tuvuze n'abari ishwi bakorera mu bindi bihugu, nabo nyene bahamagariwe kuvoma batahana kugira bazoronke aho bazoshikira batashe. Barundi kazi mwese, mu Kiswahili abakurambere barayamaze bati muda laau kazi hufu masikini. Kubatumva ugo rurimi ngo winenaguza akazi ugapfa uri ntaho nikora. Imbere yo gusozera nasubiye gukebura abarundi bose ngo musezere burundu ibintu byo kunebagura akazi mufise. Uko kari kose gakore, kuko akugaya hari abandi gatunze mu iteka ryabo. Ntihagire rero uwurera amaboko ngo yabuze icyo akora. Ugukora afasha abandi. Ngenda kumana Reveriyani akorera mu Gasozi, afise imirima y'akarorero. No mu kazi ka leta hariho abakarangura neza, haba mu mashure haba mu mavuriro. Ariko naho biruko, biribonekeza ko mu kazi ka leta umuvuduko wo gukora nk'uko tuvyifuza atari umwe mu bisata byose. Aha rero tukavunira akagohe amashure usanga yikurikiranya kuba aya nyuma mu bibazo bya leta, n'amavuriro adatunganiriza neza bene gihugu, tubasaba ko bohindura ingendo bakamenya ko ibyo dukora byose twerekeza ku mbona kazoza k'igihugu cifashe mu mwaka 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka 2060. Rero kugira tubishikeko dusabwa gukora n'umwete, dufise ihangiro dushaka gushikako, kandi tukaruhuka turishitseko. Tukaba dusaba bene gihugu kurima ibitegwa njabuka amazi nk'ikawa, ivoka, agapiripiri n'ibindi kugira turonke amahera y'agaciro hama twikenure. Kugira dushobore kurima ivyo bitegwa turasabwa kubungabunga isi mu guca imikobeko kugira tuyirinde inkukura kandi ikagumana akanovera. Turasabwa kandi kubungabunga amabarabara kugira ngo dushobore gushora umwimbu atankomazi. Tukaboneraho akaryo ko gusaba bene gihugu begereye hari ibihomoka, na cyane ibihomoka usanga biko birabangamira amabarabara, kwikebuka kugira ngo batumbereze amazi ndetse n'amazi ava ku mazu ahabwa inzira, gutyo umuvuduko w'ayo mazi ugabanuke woyandi. Ariko bidasigura yuko aribo bakoze bonyene, kandi bumve yuko ibyo bakora tubikurikirana kandi tubishima. N'abandi rero badashoboye gushikirwa uno munsi bumve yuko tubakengurukira. Twagira rero